Iki gikorane cyateguwe ku civugo kivuga ngo tegura inzira y'uhoraho. Cette croisade a été organisée sous le thème Prépare le chemin du Seigneur. Twisunze ijambo riri muri Yesaya 40 umurongo wa gatatu. Nous sommes basés sur le passage qui est dans Isaïe chapitre 40 verset 3. Rivuga ngo ijwi ry'usemerera nimutegure inzira y'uhoraho mu bugaragwa musenera Imana yacu inzira yagutse mu bugaragwa. Qui, j'essaie de résumer, qui dit préparer, la voix qui crie dans le désert, qui dit prépare le chemin du Seigneur. Umuntu wese muri twebwe asabwa gutegura umutima wiwe. Chacun d'entre nous doit préparer son cœur Kugira ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza afin que le temps de réfléchissement puisse prendre la place dans sa vie, bivuye mu nyonga z'umwami Imana. venant de la face du Seigneur. Iyi minsi izotubere iyo guhura n'Imana. Ces jours seront pour nous des moments de la rencontre avec Dieu. Umuntu wese azotandukane n'ikintu cyose cyari mu mutima canke mu bikorwa vyiwe kitahimbara Imana. Et que chacun puisse se détacher et se séparer de toutes choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Nous sommes sur le point d'entrer dans des bons moments. Umuriro w'Imana ugiye kwaka muri twebwe. Et le feu de Dieu est sur le point de s'allumer en nous. Kanguro naryo libona ingene rihaguruka mu gihugu cacu. Et afin que le réveil puisse prendre place dans notre pays, Muri Afrika hanyuma turitware mu isi yose. dans l'Afrique ainsi que jusqu'aux extrémités de la terre. Banyakubahwa mwese bakozi b'Imana shengero ry'Imana muri hano. Éminent homme de Dieu, Église, vous êtes ici. Ndasaba yuko Imana yanje yoba mara ubukene bwose cyane cyane bwo mu mutima. Je demanderai à mon Dieu à ce qu'il vous prouve de toute pauvreté du cœur, Nk'uko itunga ryayo riri ainsi que sa muri Kristo richesse Yesu. en Christ Jésus.